cyangwa muri iverme behibici. Yari afite umutima wa compassion, ukumva abagiriye impuhwe ivyo bintu bizobashikira. Ndanyarutsa kwidegembya kwacu hari ibintu bibiri duha kwidegembya. Icyambere ni umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Haleluya. Niwe duha kwidegembya. Ba bantu twasoma hariya haruguru ababoshwe na Satani arababohora bakidegembya biciye muri deliverance. Nizere ko ino shengero rifise team cyangwa equipe ijejwe deliverance, kuko abantu baraboshwe babohwa n'ibyo batazi, bakuze babatembagaza ku biheko, babacinda sago, babatura ku ibintu bibi, basanga abadayimoni barababoshe. Nabonye umuntu hirya yaje kundaba turavugana, arambwira ngo ingorane yanje ngera ahantu nkumva ibintu mu matwi bimbwira ngo uruwacu naho uja hehe naho uzodusigira, ati ubwo ngaca nja mwibarabara nkiruka. Amen. Bwenge bugahita. Uwo akeneye kwidegembya mu izina rya Yesu, kandi Yesu arahari. Baboshwe n'icyaha arashobora kubabohora biciye mu kwihana no kwatura. Wihanye neza ukatura, umwami wacu Yesu arakubohora. Haleluya. Baboshwe n'ubwoba bw'urupfu arashobora kubabohora bakidegembya. Mugabo bisaba yuko bakora kino kintu. Ubwa mbere kwimenya abaribo. Muzi yuko abakizwa benshi batiza abaribo, ntibiyizi icyo bahawe, ntibiyizi. Ni ukuvuga bari bakwiye kumenya iki? Kumenya ko uri umwana w'Imana. Gira gutya uvuge ngo ndi umwana w'Imana. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Turi abana b'Imana. Nta muntu yoshobora gukora ibyo ashatse byose ku mwana wanje ndahaga. Amen. Nicyo gituma Satani ashobora kutugira ko ibyo ashatse byose, nicyo yokora cyose abanza gusaba uburenganzira ijuru. Yaragiye aravuga ngo iyo buharya kukubaha ntugire ngo n'urukundo rwa cyane n'ibyo wamuhaye, mumbe ndamugerageze. Icyo yakoze cyose yabanza kugisabira ubusha mu ijuru. Amen. Mwana niba ashobora kutubohora tukidegembya. Dukwiye rero kumenya ko turi abana b'Imana, kumenya ko ufise izina rya Yesu. Amen. Iki kintu mwacyumvise? Kumenya ngo aho noja hose ndafise izina ryatanzwe ryitwa izina rya Yesu. Nimwatahuye icyo kuko kugira izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubwira abadayimoni bakumva akavuga ati nukuri turubashe. Nibubashe twebwe bubaha iryo zina ryonyine rya Yesu. Amen. Amen. Sinzi ngende bisigura kugira ngo byumvikane. Kugira izina rya Yesu. Amen. Mu bitondo namwe sigura ngo abafarisayo n'abasadukayo barabimenye ubushobozi buri muri ryo. Baca babwira intumwa ngo uhereye none mukongere kuvuga muri iryo zina. Nabo baca baravuga bati natwe nta kuri byogenda, tuzokumvira abantu kwarutisha Imana, tuzokomeza kuvuga muri iryo zina. Nta rindi zina ryatanzwe dushobora gukirizwa amata izina rya Yesu Kristo. Izina duhamagara Imana ikanyaruka kudutabara. Yesu nashimwe. Kubimenya bituma n'igihe woboshwe n'ubwoba uvuga uti Imana irantabara. Kumenya agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Hanyuma ikindi kitubohora bene data ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Yesu niwe kuri, ariko kandi hari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'umwe igice 8:34 bavuga inkono y'umunyetiyopiya yari kiragenda ipfa gusoma itumbi diri kirasoma. Hanyuma mwemu yera bwira Filipo ngo manuka ari akunzira igigaza, ashikayo gwegera ujya mukogote wumve yumva ibyo umuntu ari karasoma. Aramubaza ngo mbe ibyo usoma uravyumva? Ati ntavyo no kumva utabisobanuriye. Yinjira ngaho mu mukogote umfashe awuriramwo, aramusigurira inkono y'umunyetiyopiya kizwa. Yesu nashimwe cyane. Ikizwa n'ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Haleluya. Muntu yitwa Paulo aboshwe n'amategeko y'idini, kumva ngo idini ryacu rirageramiwe, kakagwe kitwa kabakizwa. Bamwe bitira Yesu barageramiye idini ryacu. Ariruka ngo arikagiye Damasiko. Yesu nawe ariruka barahura, aramucakira, aravuga ngo ikindi gikoresho cyanje ngomba gutuma mahanga no kubami.
Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amena. Hanyuma Ananiya araza aramusengera aramubohora. Ubutumwa bwiza burabohora. Abamye Korinto, Abaroma, Abitesalonike, abo muri Efeso, Abahere bose Kolosayi babohowe n'ubutumwa bwiza. Ninde tukiri kumwe? Ngomba ndangize. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abo bose rero babohowe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rya jambo ry'Imana wa mutwe mwatora bene data n'umutwe mwiza. Rya muri rya jambo ni ryiza rivuga ngo uzomenya ukuri. Ukuri nako kuzoguha kwidegembya. Abari muri Kristo Yesu turidegembya. Amena. Haleluya. Kuko icyatera ubwoba, igiteye ubwoba amahanga ni ikintu cyitwa urupfu. Natwe twarutsinze. Bivuga ngo tuzorutwenga turubaze ngo mbega za nkomezi zawe zagiye he? Ko wahora uteroriza abajenero bambaye amapete bakirundaniriza abantu bo kubakingira. Amen. Naho ikica umuntu hageze gishobora no kuba kiri mu ndiwe. Amen. Iyo umuntu ageze gutaha wenda data yavuze ati je hari abantu baguma bamenasa agenda kubwira ubutegetsi baramubwira bati ko bimeze gutyo rero reka tuguha abasoda bo kukurinda ati bane kw'Imana itambuye ikizonyica hari aho ari bugene bonyica nacyo yatwariye icyo ariko kuko turi muri Yesu. Amen. Kuko ubugingo bwanjye bufise mu kiganza ndidegereje. Amen. Novuga byinshi reka tunyarutse. Nagomba mvuge ngo Yesu yaraje ngo atubohore ubuja bwa Satani. Yesu yaraje ngo atubohore ubuja bw'amateko y'ibyagezwe. Yesu yaraje ngo atubohore ubwoba bw'urupfu. Amen. Yesu yaraje ngo atubohore icyaha. Atanga ijambo ryiwe kugira ngo abajaka ibyo bintu byose bidegenze mu izina ryiwe. Mana yacu nishimwe. Ariko nagomba mvuga kano kanuje ndangiza kuva mu buja burundu kugira ngo dusezere ubuja bwose azobanza kuza ubugira kabiri. Ngomba ndakubwira ibintu bitanu niyaza ubugira kabiri azotubohora. Icambere azotubohora ubuja bw'indwara n'imibabaro. Indwara n'imibabaro biriho abakizwa baragwara. Numvise bavuga ngo ugwaye malaria afise 40 apima 40 ngo ivyo ni ibinyama bya Satani. Ngo aho nugwaye Satani karabesha. Naho bapimye gucya 40. Izo ni inyigisho mbi. Mu by'ukuri abakizwa baragwara. Paulo yavuze ngo nashize Trofima agwaye. Amena. Nawe yararwaga ngo mfise igisata nasengeye gatatu kose. Imana inyishura ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Nimba ugwaye sakatabonetse. Turacyari muri zo kondisiyo. Niyaza ni inzamba niyavuga ku bicu hariya tukamusanganira iby'indwara zosigara ngaha mu isi. Mana yacu nishimwe. Byakarezo tubohora ubuja bw'inzara n'ubukene. Abakizwa ni bakene nibanasonza azotubohora umwami wacu. Singomba gusoma ijambo y'Imana ni benshi. Icya gatatu ubuja bw'agacinyizo kose hamwe n'intwaro mbi ziri mu isi. Azokwicara i Yerusalemu agategeka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Twamye dusoma muri Zakariya. Ndagusaba usome igitabo cya Zakariya ngo amahanga yose azohora aduga i Yerusalemu gusenga umwami wacu Yesu Kristo. Icyo gihe ko zizoba turimo zizoba zirutizo mu itongo rya Edeni. Kuko mu itongo rya Edeni Satani yashika agerageza abantu, ariko mu ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo imyaka 1000 twiteguriye azoba ari kuzimu yaboshwe. Satani azoshobora kugerageza umuntu n'umwe. Haleluya. Amen. Ubuja bw'agacinyizo kose intwaro mbi n'ibindi byose azobidukiza umwami wacu. Icyakane ubuja bw'abana b'abantu hamwe n'akarenganyo kose. Karenganyo, manza zicibwa nabi, kubiturire, gondagonde, wewe urinde, kamwana. Yesu nashimwe. Yesu umwami w'amahoro. Umwami niyaza
umwami atunganye, ukugoroka ngo agukeneye mu rukenyero rwiwe, ukuvuga ngo imanza zose n'akarengane kose azobidukiza. Cyubahiro kibi kiwe, tumukomera amashyi menshi cyane. Haleluya. Azodukiza ubuja ubwo ari bwo bwose, ubuja ubwo ari bwo bwose. Mu gatondo nane mvuga amajambo ngo umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kuza, ivyerekana yuko aje birihuta kuboneka, na intambara izoshira, na amahoro azohora, kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Nukuvuga ngo ivyo vyose ibimenyetso yaduhaye biriko biruzura bene data. Haleluya. Yitegereze bino bintu, uyu muntu ariko ategura bino bintu. Aya masaha nyene nshobora kuba biriko biraboneka muri Amerika cyangwa ku isi yose. Ibi ni vyamye gutya, Paulo byarafise. Bivuga ngo ivyerekana yukaje birihuta kuboneka. Amen. Nane mbwira abantu ngo abakizwa ba mbere baramukanya ngo Maranatha. Mwahura mu gitondo ngo Maranatha, tuvuga ngo Yesu araje. Mwahura saa sita ngo Maranatha, Yesu araje. Ku mugoroba ngo Maranatha, Yesu araje. Hari icyo batari bwamenye, ibimenyetso bibura kuza kwiwe ntibyari bwuzure, ariko ubu biriko biruzura isi yose. Amena. Nico gituma indwara, imibabaro, inzara, ubukene, akarenganyo, agacinyizo ushobora kuba uri muri byo, wihangane gatoya. Amena. Bashobora kuba bariko barakumenasa ku kazi, ushobora kuba ifise intambara, ushobora kuba amafaranga y'inzu wayabuze, ushobora kuba rasiyo tatetse, bishobora kuba bigoranye, impuzu zagushiriyeko, abana barabirukanye ku ishure, ibibazo birahaba mu isi. Ntubwire ngo nuko wacumuye, nuko umunyanazareti ataseruka hariya ku bicu. Amena. Kondisiyo z'isi turimwo azozirangiza, azokwica Yerusalemu, natwe zotegekana nawe. Haleluya. Niba uvuga ikindi iki, reka twuname dusenge. Twuname dusenge Imana. Numva no tangura gusenga, tugasengera umuntu agomba guha ubugingo bwiwe Yesu. Nimba uri hano mu ikoraniro ukaba wumva hamwe upfuye utoja mu ijuru, nturamuha ubugingo bwawe Yesu kandi nturamwakira, ijambo ry'Imana riravuga ngo ngiyi ntahe Imana yashinze, nuko yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo budashira buri mu mwana wayo Yesu Kristo. Abafise uwo mwana niwe bafise ubwo bugingo. Abafise uwo mwana bamwumva muri bo, bikangura bakumva nihari, bagenda bagashika mu bibazo bibatera ubwoba, bakumva ari hafi yabo kurusha impuzu zabo zibegereye. Abafise uwo mwana niwe bafise ubwo bugingo. Nimba mu buzima bwawe utigeze kumwakira ngo mu bugingo bwawe Yesu, nagomba nagusabe ngo wikore kuno mugoroba. Ababikoze yaciye imyaka 40 ntibaravyicuza. Aho woba wicaye nimba ugomba kumuha ubugingo bwawe, uduze ukuboko gutya. Oh, haleluya. Nimba ugomba guha ubugingo bwawe Yesu, mwene data ndakwingiza uduze ukuboko kwawe. Iki kintu ni ikintu kidasanzwe mu buzima bw'abantu. Bantu mugomba guha ubugingo bwanyu Yesu kuno mugoroba. Ndabasabe ngo tera intambuko muhaguruke tubasengere. Bagomba kubasengera muhagaze. Umuntu bagomba guha ubugingo bwiwe Yesu. Nta soni biteye. Ngwino hano ni mugomba guha ubugingo bwawe Yesu. Tera intambuko muze hano. Kandi umuntu ajejwe kwakira bano bantu abe hafi. Ngomba kuvuga tumaze kubasengera, shika ngaho imbere yanje bagabe hano. Nawe buri hariya, nawe buri hanze ntacyo. Kaze. Abantu bashaka ubugingo bwa Yesu Kristo. Abantu bagomba ubugingo bwa umwami wacu Yesu Kristo. Wakoze Imana muhaguruke mu bakikize kugira ngo tubasengere.